namaze kubakengurukira ingene mwanyiyumviriye ko ni Imana yanyiyumviriye ko ndoba ikwiyumviriye ko. Rero ndayikengurukiye, namwe bikoresho vyayo ndabakengurukiye, kandi nabakeje ko nasanze muri shengero rinini, naho benshi ari abana. Hose nuko amashengero menshi muri iki gihe pourcentage nini ni y'abakiri bato. Nta kidasanzwe rero ca hano, ariko kandi nanezerewe ko nasanze muri benshi cane, muruta amashuri atari make amaze kubaka hasengera, naho mwebwe mucirondera. Kazima mwirondera muri kumwe na Yesu, azobaha kwironka. Imana ishimwe cane. None rero ntaziroye, nagomba dusangire rino jambo ry'Imana rifatiye ku bisomwa twasomewe byo mu gitabo ca mbere ca Samweli igice ca 2 murongo wa 18 kugeza kwa 20 n'uwa 26, n'Abikolosayi 3:12 kugeza 17. Ariko munyemerere ntanga urutonde bw'ubu butumwa ngiye kuvuga. Ubwa mbere ndabaririmbira akaririmbo, ubwa kabiri twinjire mu ishure rigufiya rya Noel, twige kuri Noel gatoya, hanyuma turashimika kuri iyi ntumbero ivuga ngo abakiwe n'umuco w'agakiza twazaniwe n'umucunguzi wacu, reka duse nawe muri kamere zacu. Ndabivuge mu buryo bugufi kugira mu bifate neza. Bwira uwo mwicaranye uti, mwene data, reka duse na Yesu muri kamere zacu. Duse na Yesu muri kamere zacu. Reka rero nkuko nabivuze mpere kuri ka karirimbo. I Yerusalemu benshi mu babaho bari barindiriye agakiza k'Imana, bari bazi ivyanditswe biteze ko bishika, babonye umwana Yesu ashikaniwe Imana. Simiyoni umutama yagororoka, iwe yabwiwe na mpwemu yera kwatazopfata abonye uwasize. Simiyoni umutama yagororoka, iwe yabwiwe na mpwemu yera kwatazopfata abonye uwasize. Ishengero ry'Imana twebwe abakiriho twizeye kugaruka kwa Yesu, igihe kirekire nuko vyabaye kera, ubu abihanganye nibo bazobona umukiza. Simiyoni umutama yagororoka, iwe yabwiwe na mpwemu yera kwatazopfata abonye uwasizwe. Simiyoni umutama
Imana ishimwe cyane. Aka karirimbo karavuze ingene imbere yuko Yesu avuka bari bamwiteze. I Yerusalemu bari biteze ibizoba. Abantu baho bari barindiriye ibizoba. Mesiya yari yaravutswe. Mose yari yaramuvutse. Atuhoraho umwami Imana azobahagurukiriza uvugishwa nawe ameze nkanje. Abaririmbyi b'amazaburi ba Dawidi n'abandi bari baravugishijwe ko azoza. Baratagura n'imibabaro yiwe. Abavugishwa n'Imana bari baravuze ko azoza. Nk'akarorero ba Yesaya. Yesaya yari yaravuze muri kubu akiri mu myaka 700 irenga. Yesaya na Mika bakoze igihe kimwe mu myaka y'740 imbere yuko Yesu avukira mu isi. Yesaya avuga muri kubu ati kuko umwana tuvuki duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, azokwitwa igitangaza, umujyanama, Imana y'ubushobozi, Data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. Namye niyumvira nti uwari guca afata ishati Yesaya ati tubwire uwo mwana mutwereke, kuko yabivuze muri kubu. Kuko umwana tuvukiye, uravye atuvukiye ya Yesaya, abumva igifaransa bayita le présent éternel, kubu gahoraho, nukuvuga vyamye mu mutima w'Imana kwizorungikira umuntu umukiza. Imana nishimye. Ibi bica bihamagarana na ya Zaburi ya 2 umurongo w'indwi ngo urubura bwanje uyu munsi ndakuvyaye. Bigaca bihamagarana na Zaburi ya 46 kugeza 8 ngo ehe ndaje, niko vyanditswe kuri jewe mu muzingo w'igitabo, nzanywe no gukora ivyo ugomba Mana. Abanje kuvuga ngo ibimazi vy'amapfizi, ibimazi vy'intama n'impene ntiwabishimye, kuko warabonye yuko nongeye ko amajambo yiwanje bidakuraho icaha gose, biragitwikira ariko ntibigikuraho. Muriko murankurikira? Zaburi ariko aravugishwa kuri Yesu avuga nkawe ati ibimazi vy'amapfizi, ibimazi vy'intama, ibimazi vy'impene ntiwabishimye, wanteguriye umubiri, ncampera ko ndavuga ntehe ndaje mu muzingo w'igitabo, niko vyanditswe kuri jewe, nzanywe no gukora ivyo ugomba Mana. Mika nawe wamwanditsi umuvugishwa wo mu gihe ca Yesaya avuga tewe Betelehemu nturi muto mu ntara za Yuda, kuko muri wewe hazovuka segaba w'abantu biwe, uwo yamyeho kera hose, uhereye ibihe n'ibihe yamye ariho. Yesu yivuga ko mu bintu ndwi bimuranga mu butumwa bwiza bwa Yohane ati mbere yuko Aburahamu mwirata abaho, jewe namye ndiho. Yesu ni ndiho. Rihamagarana no kuvayo 3:14. Yesu nuhoraho. Ariko nahari uhoraho, Imana yamuteguriye umubiri, yitwa umwana w'umuntu, kugira ngo aserure ubumuntu bwiwe bwose. Imana yateguye
ko avukira mu isi. Nico gituma ngomba twige gatoyi ubusa tuzatsure kuri Noeli, ku munsi wa Noeli, kugira ngo twizere ibyo twumva, dukwirikirane ibyo twumva neza, tudatega umutwe nk'umumobwa. Ndazi ko benshi babizi, ariko bamwe ndabibigisha. N'ababizi umugani wa Deo Mazime sinzi ko akiriho, sinakwirikiranye ubuzima bwiwe rwose ko akiriho, ariko muramuzi nk'umumenyesha makuru wo kw'iradiyo. Niwe akunda kuvuga ngo twibutsanye canke tugirene twigishanye. Reka twibutsanye rero kuri iyi Noeli, tuvuge gatoya igituma ihimbazwa ku munsi wa 25 z'ukwa 12. Ubwa mbere ijambo Noeli rihuye n'igiheburayo citwa Nolade. Muri iyo Nolade hari ijambo risobanurwa ngo yavutse. Bavuze Nolade mu giheburayo baba bavuze bati yavutse. Inde? Umuntu mukuru. Ni ijambo bakoresha iyo umwami yavutse, iyo umuvugishwa n'Imana yavutse, canke aba bantu batandatu bagiye baravuka mu buryo budasanzwe. Murabazi mbega? Ndababibutsa. Uwa mbere ni Isaka, yavuye mu bugumba bwa Sara. Muravyibuka ko Sara yari ngumba. Aba kabiri ni Yakobo na mukuru we Esau, bavutse mu bugumba bwa Rebeka. Uwa gatatu ni Yosefu, yavutse mu bugumba bwa Rakeli. Uwa kane ni Samusoni, yavutse mu bugumba bwa Mukamanoa. Uwa gatanu ni Samueli twiga ko uyu munsi, yavutse mu bugumba bwa Hana. Uwa gatandatu ni Yohana Umubatizi, yavutse mu bugumba bwa Elizabeti. Aba bantu igihe umwe wese yavuka, iri jambo Nolade naho ritanditswe muri Bibiliya, abantu bararivuga bati yavutse. Inde? Umwana wa naka, Imana yamwibutse. Hari n'abavuka hakaba ibimenyetso bidasanzwe, nk'umuvugishwa n'Imana Eliya. Igihe avuka, papa wiwe ngo yeretswe ibidasanzwe. Agira avuka ubwa mbere, papa wiwe ngo yeretswe umwana wiwe. Hajya umwana avuka bakamushyira mu vyahi, amarangi. Wewe yabonye ivyahi vyiwe ari umuriro, bamuryamitse mu muriro. Ngo agize atya abona umumarayika akuye mukeyi kuri uwo muriro, arawumuha, ntiyasha. Ubwa mbere uwo muriro arimwo ntiwamuturiye, uwo bamuhaye ngo arye arawurya, ntiyasha. Mugabo se bimutera ubwoba, acaja i Yerusalemu. Murazi yuko Bibiliya ivuga ngo mu kanwa k'umuherezi niyo akwiye kubarizwa ivy'ubwenge. Ibi Abisirayeli bari babizi. Papa wiwe rero ati sinshigwa, ndagiye i Yerusalemu mbazi ivy'uyu mwana kuko biranzazaniye. Umwana wanje avukiye mu muriro nibiki? Umuherezi yari ico gihe aramwakira, aramwumviriza. Imana ikiramwihishurira imubwira iti mubwira uti umwana wawe azoba muriro, ibizomuranga byose bizoba umuriro.
ijambo rizomuvamwo rizoba umuriro, rizotema ritongore, kandi abatazomwumvira bazoturirwa n'uwo muriro. Mbega niko byagenze. Ndamwibuka igihe kimwe, cya gihe umwami Ahabu yari arungitse Obadiya kugira ngo agende amufate, kandi uyu musoda Obadiya, intwazangabo Obadiya yarungitswe gufata Eliya. Bavuga ko ari we Obadiya uyu avugishwa n'Imana, ngo yahoba yaciye akizwa abonye ibitangaza Imana ikoresheje Eliya, nawe agacaba uvugishwa n'Imana. Umwami arungitse abasoda 50 n'ubatwaye nk'intwazangabo, akavuga ati muntu w'Imana, umwami arakurengukije, araguhamagaje ngo renguka. Ati nimba n'umuntu w'Imana nihabike, umuriro numanuka uvuye mu ijuru kuyigizanye n'izo ngabo zawe. Biba incuro zibiri, namba atari zitatu, sindinze kuraba murantunga, murabasomyi ba Bibiliya nkanje. Hanyuma uwanyuma acavuga ati ndagusavye amagara yanje agutera akagongwe, ndagusavye n'ukuri urenguka, umwami araguhamagaye. Imana niyo yaciye imubwira iti emera ujane nawe. Hanyuma ibiba biraba. Sibyo ntumbereye, nagomba mvuga amajambo yerekana ko Eliya yabaye umuriro koko. Ibindi vyandiko bivuga yuko Elisa umunsi avuka, hariho igipfizi c'inka basenga muri village yabo ngo caciye kivunika izosi. Uwo munsi Elisa ahejeje kuvuka. Urumva yuko kuvuka kw'abantu baje mu mugambi w'Imana canke bashizwe hejuru ni kwari ugusanzwe, abantu barabivugako. Nolade rero ni mu Giheburayo ca Noweli. Mugabo Noweli ubwaryo ryarakoreshwa mu Kilatini, kandi ryakoreshwa n'abapagani b'Abaroma. Munkwirikire neza, navuze ko turi mu ishure ya Noweli. Ryarakoreshwa n'abapagani b'Abaroma, bagita umunsi wa Noweli bawita Dies Natalis Solis Invicti. Nukuvuga bawitirira ivuka ry'Imana zuba idatsindwa. Dies n'umunsi, Natalis nukuvuka, Solis n'izuba, Invicti nukudatsindwa, invincibility. Nivyo bizera abapagani b'Abaroma. Uwo munsi w'izuba rero bawuhimbaza kuwa 25 z'ukwezi kwa 12 muri calendrier ya Gregori mukuru, calendrier Gregorien. Ni calendrier dukurikiza y'Ikiroma. Bawegereza umunsi wa 21 z'uko kwezi, le 21 décembre, abariko barankwirikirana bumva Igifaransa. Uwo munsi bawita umunsi wa solstice d'hiver. Nukuvuga wari umunsi wugurura ibihe bikanye i Burayi. Turi kumwe? Uwo munsi wa solstice d'hiver, aho abize geography muca mwibuka ko solstice iriho yindi du printemps yamiba itarike 21 z'ukwa gatandatu. Nukuvuga ibyo bintu bibiri biba kabiri mu mwaka. Ico kintu kiba kabiri mu mwaka. Solstice d'hiver 21 z'ukwa 12 na solstice du printemps ahubwo ni d'automne, murantunga, d'automne 21 z'ukwa gatandatu. Nukuvuga kuri uwo munsi
mu ntunga batabyumva mu nkwirikirane ndagerageza kubisobanura kugira ngo mubyumve neza. Hari iminsi ibiri itandukanye, uwo wa mbere mvuze solstice n'uwundi munsi w'ico bita equinox. Equinox ni ukuvuga iminsi n'amajoro bigomba kungana, bingana. Mugabo solstice ni iminsi n'amajoro bitangana. Solstice d'hiver igizwe n'umunsi muremure, umurango muremure bambe mugufiya, murantunga, umurango mugufiya cyane w'akazuba, nijoro rirerire cyane, bwira n'ingoga bugaca butevye. Kuri uwo wo mu kwa gatandatu bwira butevye bugaca n'ingoga. Sinzi ko muvyumva. Mu kwa gatandatu bwira butevye bugaca n'ingoga, mu kwa 12 naho bwira n'ingoga bugaca butevye. Muri ico gihe rero abapagani b'abaroma baba bariko barahimbaza iyo mana zuba, bayigina yuko yari imaze iminsi bakira, noneho harimwo n'agahinda kuko hagiye kuza ivere. Bayininahaza rero bafise ivyifuzo vy'uko yogumaho. Turi kumwe? Uwo munsi rero watanguye gushigwaho n'umwami w'abami yitwa Aurelien mu kinjana ca gatatu mu mwaka w'274 inyuma ya Yesu. Yawushizeho nk'uwo guhimbaza iyo mana y'impagane yitwa izuba. Turi kumwe? Hanyuma haza umwami w'abami yitwa Constantino mukuru, Constantin le Grand. Niwe mwami w'abami w'umuroma yabaye umukristo wa mbere. Sindinda guca ivyo iyo byaciye kugira ngo abe umukristo, ariko nobinusura. Yavuze ati mana y'abakizwa, ndagiye mu rugamba. Yari afise abagwanizi bo mu migwi ibiri. Hari abagwanizi b'indani, aya naho wowe umutware utanesheje ab'indani ntuzotwara neza. Hari ab'indani bamugwanya, abajenero bandi bagomba ubutegetsi. Hakaba n'abandi bo hanze rero bita ababarbare. Hari abitwa abamongole n'abahanzi n'abagozi, abo bava mu mihingo itandukanye ikikuje ubwami bw'abami bw'abaroma. Ntiyagira yakira n'ayamira rero, yagwanya ab'indani akagwanya abo hanze. Umunsi urizina rero urugamba rusutamye kandi rukomeye, aja mu ntambara avuga ati mana y'abakizwa, mana y'abizera, mpora numva muri ubu bwami bw'abami bwanje, niwampa kunesha uru rugamba nanje nzoca nkiza, nzoca mba umukristo. Imana ikimuha ikimenyetso mu kirere mw'ijuru nk'ubonye ivyo yeretswe. Ikimubwira iti iki kimenyetso niwacisunga uranesha. Ico kimenyetso carimwo amasinya abiri, sinye y'indome itangurira Yesu Kristo nk'umwami, na sinye y'umusaraba. Hariho abafise amakanzu biriko, jewe nta biriko. Aca yisunga ico kimenyetso, aca aratsinda. Atsinze ati Imana niyo yampaye gutsinda, ciye mba umukristo. Niwe yabaye umwami w'abami w'abakristo, uw'umukristo wa mbere mu bami bose b'abaroma. Amaze kuba umukristo rero aca ahindura ibintu bitari bike.
uyu munsi wa Noel twibuka rero, ngira ndangiza ishuri, ngira mpava ndayirangiza mutabitahuye, yaciye avuga ati uyu munsi ngomba ndawuramplase n'umunsi wo gusenga izuba ry'ubugororotsi twaronse. Byari bizwi, Malaki niwe muvugishwa n'Imana wa nyuma yari yarabivugishijwe, atariko mwe habuba uhoraho izuba ry'ubugororotsi rizobarasira rifise ugukiza mu mababa yayo. Haleluya. Ngo muzosohoka mwikina amatavu nk'inyana. Ayo majambo yarazwi muri monde chrétien, mw'isi y'abakristo yaravugwa ko hazoza izuba ry'ubugororotsi. Yesu amaze kuvuka rero, abamwakiriye abamumenye kare baba bararimwita bati twararonse rya zuba ry'ubugororotsi. Uwo mwami w'abami rero amaze gukizwa ati ko ari we zuba ry'ubugororotsi, ngomba mfute wa munsi wa gipagane wariho wo gusenga izuba, ndawugira umunsi wo gusenga izuba ry'ubugororotsi ryitwa Kristo. Naho Noel yatanguye guhimbazwa mu buryo bwa gikristo. Naye handi imbere y'ico gihe cha Konstantino, abaroma bahimbaza Imana zuba, bagaca batereka n'amasapin de Noel nk'igiti c'ubuzima kirinda imbeho, kirinda imbeho. Bati iki ni ikimenyetso c'ubuzima, twifuza ubuzima, reka dushireho icibutso ca sapin de Noel nk'igiti kirinda imbeho, kibitse ubuzima muri co, kuko ibindi byose vyaruma, mugabo ico co kikaguma kidora. Kandi vyakoreshwa n'abapagani, abitwa abadruidi n'abacelte n'abandi bose bo mu Buraya. Hariho rero abantu baca bavuga bati ibi bintu ni vya gipagani, bagaca bareka guhimbaza ivuka rya Yesu. Je nagomba ndababwire, ndakengurukira umwami Konstantino cyane, kuko mu kubuza abantu kuja mu makoraniro ya gipagane ushinga iyindi activite kuri uwo munsi nyene wa gipagane. Ndabesha wewe siko wobigenza. Je ndamukengurukira cyane. Ndibuka mu mashure mu magroupe biblique, amagroupe biblique amaze gusambuka, bamwe bakaja ukwabo abandi ukwabo. Ndibuka ingene bahora barabana ku kajisho, ndeke kuvuga wa mugani w'ikirundi ngo kurabanira ku ntuzeye nk'intuzeye, ndeke kuvuga kuko n'amajambo atisoneye. Barabana ku kajisho bati ntimuzotegure clôture banaka batayiteguye nabo, kuko nimwayitegura batarayitegura, canke bakayitegura tutarayitegura, abiwacu bazoca bajayo. Uko niko abantu bamwe babigira. Batabangirikani batateguye clôture ntimuyitegure, kuko abacu bohava bajayo bakabwirwa ubutumwa n'abandi. Banza mureke, nimwumva umunsi wabo namwe muca mushinga uwanyu kuri uwo munsi nyene, kugira ntihagire uwutumira uwundi, bamwe bose baji iwabo. Ni muri ubu buryo Konstantino yakoresheje ati uyu munsi basenga izuba icaremwe, nandi Imana yamfashije ikankiza abansi, ngatahura Imana nyamana pani bivyaremwe. Uwo munsi niwo dukwiye gusenga ko uwo Yesu Kristo yatuvukiye nk'izuba ry'ubugororotsi rifise ugukiza mu mababa yacu. Nuko rero abantu b'Imana ntimuze muhendwe ngo ibi bintu ni vya gipagani, kuko twofata ibintu vyaje biva i Buraya, ko tubigize twoba tubaye abapagani, nta na kimwe twosiga. N'iyi minsi
minsi indwi igize iyinga nta n'umwe twosenga kw'Imana kuko iyo minsi yose yitirirwa ibinyenyeri kanaka. Ibi nama ndabijanisha iyo mvuze umunsi wa Noheli. Twebwe mu Burundi twikoreshereza insigarira zinagaharura gatondesha murongo, kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, kuw'Imana. Hajya tuvuga kuw'indwi, mugabo kubera twavutse witwa kuw'Imana duca tuwita uw'Imana. Mugabo mu buryo bw'iburaya aya majambo akoreshwa mu zindi ndimi n'amajambo yitirirwa ibimana basenga. Lendi harimwo lune di, nukuvuga basenga ukwezi, wari umunsi witiriwe ukwezi. Lune di canke Monday, Moon Day, byose harimwo ukwezi. Mardi ni Marse di, basenga ikinyenyeri cyitwa Mars. Mercredi ni Mercure di, basenga ikinyenyeri cyitwa Mercure. Abize geography murabizi ko muhora mwigishwa canke mwigishijwe ko biyerera aho hejuru mu kirere, galaxy. Jeudi ni Jupiter di, vendredi ni Venus di. Mvuga iyo mana gatoya. Venus hari mu Kilatini, mu Kigiriki yari Aphrodite, yari imana y'amabanga y'imibonano mpuzabitsina, kurondoka, ibintu bijanye n'ivyo. Nico gituma vendredi usanga ariho batangura weekend kuja kwiryohera. Mu Kiroma bariko barasenga Venus, basenga bari gusa basambana. Iyo niyo mbuze ko dukeye. Samedi canke Saturday ni Saturne di, Saturne day, nukuvuga basenga ikinyenyeri cyitwa Saturne. Dimanche, iyi ni imvugo ya Gikristo, bawita Sola di, ariwo Sunday, nukuvuga umunsi witiriwe izuba. None rero dufise iminsi, mbwira mubona twosenga ku munsi uwuhe? Nimba twoba twizeye ibyo bipagani vy'iburaya, mubona tworonka umunsi dusenga ko uwuhe? Hari abahora badutuka ngo dusenga izuba, bazohenda uwutizi. Jewe ndazi ndiyo, naho ntari umuhinga cane. Bazohenda mamati yapfuye atazi igiswahili. Jewe ndazi ndiyo, ndazi dukeya, ndafise utwo nopupagura. Abantu badutuka ngo dusenga izuba kuko dusenga Sunday, nabo bagasenga Saturday, muzobambariza. None basenga Saturne, ko Saturday witiriwe Saturne, basenga ico kinyenyeri Saturne. Inyishu bazobaha muzoyinzanira. Inyishu bazobaha muzoyinzanira. Twe dusenga izuba ry'ubugororotsi, Yesu Kristo. Haleluya. Umwana w'Imana nzima, uhoraho, umutima w'ubugingo. Reka ndabacishirize ko bya bintu ndwi Yohana yavuga byerekana karanga muntu ya Yesu. Ubwa mbere yavuze ati ni jewe mutima w'ubugingo. Yohana 6:3-5. Ni jewe muco w'isi. Yohana 8:12. Imbere yuko Aburahamu abaho, jewe namye ndiho. Yohana 8:5-8. Ni jewe rembo ry'intama, ni jewe mwungere mwiza yigura intama ziwe. Yohana 11:11. 10 umurongo wa mbere n'umurongo wa 11. Ni jewe kuzuka n'ubugingo, uwunyizera niyo yoba yarapfuye azobaho.
Mana nishimye. Yohana 11:2. Ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kuri data ntamujanye. Yohana 14:6. Ni jewe muzabibu w'ukuri, namwe muri amashami yawo. Nimwaguma muri jewe, ijambo ryanje rikaguma muri mwebwe, musabe ico mugomba cose kizobabera kuno. Ni jewe muzabibu w'ukuri. Ni Yohana 15:1 n'umurongo wa 5. Dusenga Yesu ameze uko. Mana nishimye. Dusenga Yesu umukiza, Yesu umwami w'abantu, Yesu ubuganza baganza, Yesu akarorero kacu. Twavuye muri ya shuri ya Noheli. Mwumvise igituma dusenga ku itariki 25 z'ukwa 12. Ubundi dukwirikije karandiriye y'ikiyuda tuba dusenga Yesu mu kwezi kwa 4, niho tuba duserebra Noel. Kuko kujya kwezi kwa 6, reka ndangirize iyo shure ku mezi y'ikiyuda. Kujya kwezi kwa 6 Maria yagendewe na Gaburiyeli Siruheshi. Suku kwa 6 kwiwacu. Alo? Nukwa 6 kw'ikiyuda kwitwa Eluli. Eluli. Amezi y'ikiyuda rero ntahwanye n'amezi y'iwacu. Reka ndayabasomere kugira ngo simpave nihenda. Ukwezi kwa mbere ni Nisani, kumwe bugururira muri Egiputa. Kujya niko gutangura karandiriye y'ikiyuda. Imbere yaho mu guharura ibihe bafatira ku ngoma z'abami. Ariko guhera kujya kwezi bahereye kuri irya evenema ya Pasika Imana yabagiriye. Pasika y'abayuda iri mu kwezi kwa mbere kuwa 14 Nisani. Nisani rero mu nkurikire yero mw'ishuri barakwirikira. Nisani kuri hagati y'ukwa 3 n'ukwa 4. Ukwa 2 kwitwa Iyari, kuri hagati y'ukwa 4 n'ukwa 5. Ukwa 3 kwitwa Sivani, kuri hagati y'ukwa 5 n'ukwa 6. Ukwa 5 kwitwa ukwa 4 murantunga kwitwa Tamusi, kuri hagati y'ukwa 6 n'ukwindwi. Ukwa 5 kwitwa Abu, kuri hagati y'ukwindwi n'ukumunani. Kwa kundi Eluli marayika Gaburiyeli yagenderamwo Maria, kuri hagati y'ukumunani n'ukw'icenda. Turi kumwe? Hakwirikira ukwitwa Tishuri canke Tishureyi, kuri hagati y'ukw'icenda n'ukw'icumi. Kera kwitwa Etanimu. Hanyuma hagakwirikira ukwitwa Markeshvan canke Heshvan, kuri hagati y'ukw'icumi n'ukw'icumi na rimwe. Hanyuma hagakwirikira Kislevu, kuri hagati y'ukwa 11 n'ukwa 12. Hagakwirikira ukwitwa Tebeti, kuri hagati y'ukw'icumi na kabiri n'ukwa mbere. Hanyuma Shebati, kuri hagati y'ukwa mbere n'ukwa 2. Hanyuma Adari, niko kw'icumi na kabiri kw'ikiyuda, kuri hagati y'ukwa 2 n'ukwa 3. Uca wumva ko basubira gutangura Nisani hagati y'ukwa 3 n'ukwa 4. Uharuye rero kuva kuri Elul, Tishur, Heshvan, Kislev, Tebet, Shebat, Adar, Nisani, Iyari, amezi 9 umwana maramunda. Niho tuvuga tuti Yesu yavutse hagati y'ukwa 4 n'ukwa 5. Hari umwanditsi umwe yavuze ati yavutse ku itariki 3 z'ukwa 4 uku kwiwacu. Mugaba abandi banditsi ntibemeranya nawe, baca barabyihotse. Ni kuki none tutazi Yesu aho yavukiye? Yabaye cadeau surprise. Cadeau surprise kandi ibura ukuzoza kwiwe. Ukuyaje tutabizi, niko azogaruka tutabizi. Alo? Karandiriye y'Imana ntikontororwa na karandiriye z'abantu. Integuro y'Imana irigenga.
ikindi cyatumye Yesu avuka mu buryo bunyegeye nuko hariho abakeba bari kumwica. Muribuka Herode abwira abanyabwenge b'inyenyeri ati mugende mumushengerere hanyuma muce muza mumbwira aho hantu yavukiye nanjye ngende ngire gutyo. Mbega yagomba kumushengerera? Yamubona hari icyo yikorera. Imana irakabona ibimunyegeje. Nico gituma tutazi neza umunsi Yesu yavukiye. Mugabo yaravutse. Uhakanye guserebra ivuka rya Yesu, ubu uhakanye ko atavutse, ubu uvuze ko atavutse. Mu yandi majambo ntiyabayeho. Utemera ivuka ryiwe ntiwemera no gupfa kwiwe no kuzuka kwiwe, kuko abari imigani ya Samandari ubu upfa guhimbaza mu nyuguti umuntu atabayeho, un personnage imaginaire, légendaire, fictif même. Nukuvuga murantunga kuri ivyo mvuze abatavyumvise. Ubuhimbaza umuntu wo mu vyiyumviro atigeze abaho. Ihibambewe Yesu yarabayeho. Yesu yaravutse ku nkumi nyeranda Mariya yatawe n'Imana. Haleluya. Avukira i Betelehemu, igisagara kizwi. Rukara bitondeka neza ngo ku ngoma ya Herode umwami w'i Yudaya, kure niyo ari umwami aha. Rusaniya nawe ari umwami aha. Muraraba muri Luka 3 umurongo wa mbere kugeza kwa 3. Muri Nehemiya tugaca tuvuga ngo yatanzwe na Pontiyo Pilato. Muri katekisimu harabivuga neza ngo aka kajambo Pontiyo Pilato kavuze iki muri Nehemiya. Mbega ibi birakenewe mu byizego, birakenewe cyane kugira ngo byandike byerekane ko ibyabaye kuri Yesu biri historiquement vérifiable, objectivement vérifiable. Nukuvuga birazwi, usesanguye muri kahise utumenya yuko yabambwe ku ntwaro ya Pontiyo Pilato. Kandi uravye mu marshive y'intwaro z'Ubuyuda, Pilato uramubona igihe yatwaye. Nico gihe Yesu yabambiwe ku musaraba. Ibya Yesu rero si imigani ya Samandari, nukuri kw'ibyabaye. Haleluya. Reka dusongore na ya ntumbero yacu. None rero abemera umwami w'abami, uganza abaganza, umutima w'ubugingo, izuba ry'ubugororotsi ryaturasiye rifise ugukiza mu mababa yacu, ubuhungiro bwacu. Reka tugisunge tugire kamere nk'iya Yesu. Haleluya. Tugire kamere nk'iya Yesu. Reka dusome Yesaya 52. Yesaya 52 tusoma amajambo yaho gatoya. Ahubwo tubanze dusome 4:2. Twumva ibiranga uwo muntu umushumba w'Uhoraho. Ngo nguyu umushumba wanje, uwo namashigikiye, uwo natoranije, ahimbana umutima wanje, nashize mpemu wanje kuri we, azoshikana amateka mu banyamahanga, ntazoyogora. Ibi bimurangare mu mibano nivyo narondera. Ntazoyogora, ntazosemerera, nukuvuga ntazobavarda, ntazovuza urwamo nka Jean Paul. Murumviriza twebwe badukomye ngo naka ni wegize bari nasijewe barambeshe. Ntazoyogora. Muribuka yagirizwa imbere ya Kayafa na Pilato, ngumva ivyo bakurega, ntaco wiregura. Cwe mpora mvuga ntiyomba yaba Jean Paul yari kuyavuga. Ibi bintu byaranga Yesu, niyo kamere yiwe navuze mu ntumbero. Ntazosemerera
kandi ntazokumvikanisha ijwi mu nzira, ntazohohosha irenga rivunitse, n'urumuri ruyenga ntazoruzimya, azoshitsa amateka mu by'ukuri. Mana nishimwe cyane. 52 ikangure wambara inkomezi zawe ewe Siyoni, ambara imyambaro yawe ishajije ewe Yerusalemu wa mugwa wera, kuko uhereye none muri wewe hatazoshika ubutakebwe canke igihumane. Iki ni gihe Yerusalemu hazoba hibutswe Mesiya yahagendeye. Imana nishimwe. Duce tuja kuri Samweli rero, kuko Samweli hariho ibimuranga byaranze Mesiya, byaranze Yesu Kristo. Dusome hahandi twasomekwa, ngira ndangize munyihanganire. Samweli 18 Bambe 2:18 kugeza 20 havuga ngo ariko Samweli akorera Uhoraho, kandi yari akiri umwana, yari yambaye efodi yera derere, kandi nyina yama mubaririza agahuzu akakamushira uko umwaka utashe, uko yajana n'umugabo wiwe gutanga ikimazi c'umwaka. Eri nawe agahezagira Yerukana n'umugore wiwe, aturagahabwa urubyaro n'Uhoraho kuri uyu mugore, abasubirize mu bukandu bw'uwo yahaye Uhoraho kw'inkuka, bagaheza bagasubira iwabo. 26 ariko umwana Samweli akomeza gukura no gushimwa n'Uhoraho n'abantu. Haleluya. Karaktere ya Yesu, karaktere kamere y'uwabonye Yesu ashimwa n'Uhoraho n'abantu. Yambara efodi yera derere mu buryo bw'impera. Efodi mu bisanzwe twobigereranya, aze hano mwarimu, ni nk'iyi saplese. Ku mupastori muhora mubona musi ashiraho impuzu yirabura, birafise ico bisana n'ivy'abakenyezi. Kera twari mu mwijima, none ubu turi mu muco. Turi kumwe? Kuba pastori naho ijya sutane ijya yirabura, ijya kanzu yirabura, yari nyambaro cyangwa umwambaro w'umu esclave, umuja wo mu bwami bw'abami bw'Abaroma. Bose bambara ibihuzu vyirabura kugira bamenyekane, kandi bene abo nibo babambwa ku musaraba. Nta Muroma yiyemera yubashwe yabambwa ku musaraba. Hajya Yesu yigereranije n'umuja. Mugabo umupastora acavuga, kera twarabaja bicaha, ariko ubu naho turi abana b'umuco. Subira hajya wiyicarire. Mu ncamake nico umwambaro w'igipastori usobanura. Ubu haraje ivya kijambere, twambara ikanzu imwe kandi tubona ibereye, dukunda izera, ariko mu buryo bwa teologiya yo y'ibikorwa by'ishengero, liturgia, bifise ico bisobanura kandi bifise iyo biva. Mani dufashe. Yesu rero atari umutekereje. Samweli risobanurwa ngo masengesho yishuwe, canke uwishuwe n'Uhoraho. Tubishize kuri Hana nyina wiwe, mugabo tubishize kuri Samweli ni masengesho yishuwe, prière exaucée. Samweli yari afise ibiranga Yesu, ngo yambara efodi yera. Efodi rero ni ikimenyetso c'ubugombe bw'Imana. Nta muherezi yaje imbere y'Imana atambaye ikimenyetso c'ubugombe bw'Imana. Twese ntituzoba ba pastori, ariko twese efodi iratubereye mu buryo bw'impemu. Ambara ubugombe bw'Imana mu kurongora urugo, mu kurongora umutumba,
mu kurongora zone, sinzi abari hano ibyo mujejwe mu gihugu, mu kurongora igihugu, mu kurongora ishengero, mu kurongora kohari, mu kurongora ishirahamwe, ambara ubugombe bw'Imana, korera mu bugombe bw'Imana. Nico efodi isobanura. Reka turabe ivyerekana ko Samweli ibi avugwa ko bisa n'ibyavuzwe kuri Yesu mbere na Yohana umubatizi. Reka turabe muri Luka igice ca mbere umurongo wa 80. Luka 1:80 musanga havuga ngo iki? Ngo nyamwana arakura agwiza inkomezi z'umutima, aba mu bugaragwa kugeza umunsi yerekewe kwa Abisirayeli. Uwo ni Yohana umubatizi. Yesu nawe 452 mu gice ca kabiri, 40 ku rupapuro rwa 68. Kandi uwo mwana arakura agwiza inkomezi, yuzuzwa ubwenge, ubuntu bw'Imana bwari kuri we. Ngomba atari mazina ya Samweli. 52. Kandi Yesu agwiza ubwenge no gukura no gushimwa n'Imana n'abantu. Aho no harayiciye umurya, aciye avuga bimwe nyene. Ambara kamere ya Yesu kugira ngo use na Yesu, vuga nka Yesu, iyumvire nka Yesu, kora nka Yesu, genda nka Yesu. Mu Bikolosayi reka twarangirize niho hatubwira kostime umuntu asa na Yesu yambara. Mwumve iyi kostime, Imana nishimye. Ngo nuko rero, nuko bibereye abatoranijwe. 3:12 Abikolosayi urupapuro rw'229. Nuko rero, nuko bibereye abatoranijwe n'Imana bera, bakundwa nayo, mwambare. Mwumvise ya kostime? Mvuze kubagabo, kubakenyezi mvuga imvutano canke ikanzu canke prete canke mvuga iki, hashire ico ukunda. Mwambare kostime canke imvutano imeze gute? Umutima w'ikigongwe n'ineza n'ukwicisha bugufi n'ugutekereza. Mbega ukusi kumwe kuvugwa kuri Yesu ngo ntazoyogora, ntazovuza urwamo, ntazohohosha irenga rivuye, n'ugutekereza. Pana ugutekereza mvukanwa. Billy Graham yarakuvuze ko neza ukugutekereza, ngo hahirwa abatekereza kuko aribo bazoragwa isi. Yavuze ati sabatekereza bimwe mvukanwa, kuko bajya barashobora kuba bagwica ruhotse. Umuntu akavuga make mugabo ibintu yaravyiciye mu gifuri hariya mu bihisi. Bati ni inka n'imirima, mugabo yuguruye akanwa rimwe. Rubirizi yose kubama, ndeke kuvuga Bujumbura, ndeke kuvuga Burundi. Tenga Rubirizi yose kubama, avuze rimwe gusa. Zuwo Bibiri ivuga. Billy Graham yavuze ati uko gutekereza kugereranywa na kujya kw'ifarasi. Mu bisanzwe ifarasi n'igikoko c'amanyama, kandi ukigendeye kutabizi kirakumijura ukagwa ku metero n'imetero. Mugabo kubw'ubushobozi bw'imijiginya ya shebuja aragitegeka akagitumbereza uko agomba. Ati niyo mijiginya rero iza nuko gutekereza. Haleluya. Ati twebwe rero amafarasi atekerereza imbere ya shebuja kubera ubushobozi bw'imijiginya y'agakiza. Haleluya. Imijiginya utarabibona sinshobora kubigusobanurira ngo bitahure. Nibijya ubona bijishiye ku munwa w'ifarasi, hari igica mu kanwa kandi kimeze nk'icuma itoshobora guhekenya
igishinze kwamenye ikibabara nico gituma ayikweze ikibabara gose iti databuja ndemeye ndatekereje niko agakiza katugize uwo kajanjaguye hariho umwe ngo haje akantu karamutuka ntibangana ntiyari kuronka n'ahakubita ngo arakitegereza tusanze Yesu yaranjanjaguye tubona wewe twogwana no kubita hehe uwajanjaguwe n'uwo mujiginya w'agakiza niwe mutekereji w'ukuri niwe avukana na Yesu niwe yakiriye Noweli neza. Haleluya. Ngo nugutekereza nukwihangana mwihanganirana muharirana iyo umuntu agize icapfa n'uwundi. Ngibi byo Mesiya yaje kutwigisha nk'uko umwami wacu yabahariye nico camuzanye abariko muharirana. Ikigeretse kuri ivyo byose mwambara urukundo nibwo mugozi uzana gutungana kandi amahoro ya Kristo aganza imitima yanyu ayo mwahamagariwe ngo mube umubiri umwe kandi muba bama bakenguruka. Ijambo rya Kristo ariko ridukuza tugaca dukura dushimwa n'Imana n'abantu. Riba muri mwebwe rigwiriye riri mu bwenge bwose ntirigwire gusa ribe mu bwenge bwose mumenye ingene murikoresha mwigishanye muhanurane muririmba zaburi n'indirimbo n'amatazirano y'ibyampwemu muririmbira Imana mu mitima yanyu mubiheshwa n'ubuntu bwanyu kandi ibyo muzokora byose mu majambo no mu bikorwa muhora mubikora byose mu izina ry'umwami Yesu mushima Imana data wa twese kubwowa. Ndabisomye gusa sindabisobanuye. Ibi byose nibibuzure urukundo rubuzure imbabazi zibuzure kugiriranira neza kubuzure kuririmbira hamwe amatazirano y'ibyampwemu kubuzure. Burya haririmbana bemerana ntiyaririmbana abazibana inkokora nico kimwe n'isangira geranda ntiyasangira bankana. Muribuka ko duhora tuvuga ngo yemwe abizera Imana mugakundana na bagenzi banyu nimwegere mudatinya iri sakaramento kugira ngo bibaruhure. Yemwe abihana by'ukuri mugakunda sijya bankana. Abakiriye Noweli ntibankana, abakiriye Noweli ntibavuza urwamo, naho borenganywa bifata nka Yesu na Yosefu. Abastare banje ndangirize kuri bo ni Yosefu na Dawidi na Yesu. Yosefu bamurenganije ngo wamuheburayo wazanino yazanywe yondi n'agakenge ruramurega ibinyoma gwinde ruka Potifari. Yosefu yavuze ikigahe cwe ntaco yavuze aremera aja mu gasho atiburaniye. Mugabo Imana izi minsi y'ubutacumuye iraharura iminsi yiwe yishitsa kwiherezo yo kuba mu gasho hanyuma iramukurayo. Imana namwe imenye iminsi yanyu, minsi yo kubabazwa kwanyu yishire kwiherezo mukugwa mu busho butandukanye muri mwe kuko mutacumuye. Mugire umutima nk'uwa Yosefu, mugire umutima nk'uwa Dawidi, mugire umutima nk'uwa Samweli, mugire umutima nk'uwa Daniyeli, mugire umutima nk'uwa Yesu. Haleluya. Mwisunge Yesu, mugire kamere ya Yesu muri mwebwe, intsinzi zoba kashi. Mugabo ukavyimarira ukagomba kuba ndavyidanurire ni jewe ndadanura ubugabo burihabwa ukazirondera kuvyidadanurira ibyo bidadi ntuzobishobora. Ndabidadanure ni Yesu, nico catumye atuvukira kugira ngo abitudadanurire. Hajya yavutse kugira ngo atudadanurire ibidadi byose, intambara zose zindwara n'ubukene n'urwanko n'ukuvugwa nabi n'ukwambara ubusa n'ingorane z'ibitoro n'iduga ry'ibiciro by'ibintu n'ibindi byose. Hashira iby'iwawe biguhanze. Bijya byose yavutse
kugira ngo abiguhemwe amahoro. Akira ayo mahoro mu izina rya Yesu, akira uko kunesha, akira iyo ntsinzi. Nibyo ndabatuye ko mwese mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Mweranda. Amen.